ku mpuzu Hozy yari yambaye iri kiravugisha abantu benshi ivuga amajambo menshi cyane igisagara ca Bujumbura nukuri ijya mpuzu hari abariko baravuga kumengengwa n'amaki reka tunywe amazi ya live kugikiriza reka tunywe amazi gato hari abariko baravuga kugikiriza ca Hozy iyo teme ntayo namenyere amengengwa mugabo iyi telefone izo none vyarimwo nanje uransura ushaka kwerekana ko hari amatopito mbo Vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo. Sali turamukije mwese mukurikirana ibiganiro kweke mbaye formé cyane ndakubujije dance mbaye formé turabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba Siren Vibes aha ni kuri comptoir ikiganiro ni kuri comptoir ni ikiganiro gishasha twarabibabwiye murabona turafise n'amafacture yo kuri comptoir niturariha kweke cyari menshi uriye vyinshi muriko muraraba umuntu muto mwokwibaza ngo akazu gato gatwara ivyatsi vyinshi ubwatsi buke oya kirundi uyu ni 11,500 je ni 6,000 muraturihira turirihira turabaramukije rero nkuko mubibona twarakibabwiye kino kiganiro ni ikiganiro ca mbere kabisa ikiganiro gishasha reka mbere nko kugisigura buke buke ni ikiganiro kigiye kuza kiravuga ku makuru yaranze iyi ndwi biheze hanyuma tukagerageza kuvuga mu bice bitandukanye imyidagaduro ubuzima busanzwe eka ndetse n'inkuru ziba zaratrendinze cyane ibintu biba bishushe nyene ku ma réseaux sociaux umuntu twabonye azwi canke akantu nyene twabonye nyene kakandi umuntu ashobora kuvuga muri inauguration uribuka Hozy yatubwiye ngo yavuze ngo abantu ngo mugende mutangura kuza muri isuganya kuko ngo niho bigiye kuvugirwa ico kiganiro muzogishikirizwa na twebwe Nikita le duo magique Jamy ni kiganiro rero kiryoshe cyane gose dutangurira kuri urazikirota dutangure ku kintu gikomeye cyane nukuri mudufashe cyane gose abadukurikirana ibiganiro bya Siren Vibes aho muri hose Nikita niwe ari wakera kurusha jewe mugabo iyi telefone izo none vyarimwo nanje uransura ushaka kwerekana ko hari amatopito mbo akira rero nukuri nk'abantu mukurikirana kuva kera mu biganiro vya fun and fact ibiganiro vyinshi baguma bahama akadozi bamuhindurira rero murabe mu gice umuterereye oya kana kantu nigira ko guheza stress ninaco yabaye tubandanye ikiganiro Nikita tubandanye ikiganiro duhere ku inauguration yabaye y'ama studio mashasha iyi studio turimo ahantu heza cyane tutangurira ku mpuzu Hozy yari yambaye iri kiravugisha abantu benshi ivuga amajambo menshi cyane igisagara ca Bujumbura nukuri ijya mpuzu hari abariko baravuga kumengengwa n'amaki reka tunywe amazi ya live kugikiriza reka tunywe amazi gato hari abariko baravuga kugikiriza ca Hozy iyo teme ntayo namenyere amengengwa iyi kanzu wayibonye gute iyo kanzu ni iregereye umutima cyane yarayegereje umutima ariko jari kintu Jamy chansize uravye inyuma ibintu biri normal
Urabimuziko? gusa Ndakeneye kumenya. biraboneka yuko Yaragiye yamutabukanye cyane kuko aho wabona ko yashaka gushobora kugera ngira ashobora kuba yatambutse kuko ahantu dukorera muri Science Vibes hari ama escalier maremare byashoboka ko yari afite akazi kenshi ko twakira abashitsi iramutabukana gutya ico bita ipasura kiraduga gutya ariko na Greta ama escalier yamukoreye ko nawe yego hariho handi rero ngaha biga ivy'inyuma navyo mumbabarire jewe sinkunda kuraba cyane iki kiganiro inkuru tuzovuga tuzoshirako akantu agafoto harapfi hariho agafoto muri kumwe haboneka inyuma kiya gisosozi nacafise ndafise amakenga ko ashobora kuba yarambaye collant za zindi zifise derrière byanje bigaba wadana zibisusu Yesu. Dushake dupinge. Ikibazo kivamo gose. Nukuri ariko reka tuvuge nukuri ingene vyagenze urubanza jewe ikintu nashinye cyane nuko bashoboye kutwakira neza ingya zaratunaniye. Ico kintu waracikuguye. Bakagumaza ku buryo n'umuserveur yaza avuga ngo ntungayire nanje ndacafise indi mu ntoki. Twaranyoye twarafunguye hari abashitsi biteka hari abashitsi batandukanye abavuye mu ma media atandukanye twabonye aba artiste twarabonye abantu twarabonye abaserukiye amashiramwe atandukanye twabonye abaserukiye abantu benshi cyane rero byari ibintu biteye igomwe abantu benshi bahurije ko nuko iyi studio ari studio y'akarorero ari studio nziza ku buryo ari studio yakira bya biganiro vyose bica kuri Silent Vibes TV okay vuze gute Silent Vibes ntagakomera usigara ibira arige ozigeze kuvuga akajire mbabarire nuko higare kiyo bikajagari mutubabariye cyane ariko ubundi cyateguye iganiro mutubabariye hange tuderapa rero ndakuvuga gute niranshitse ariko nako ndavuga yuko bose bahurije ko yuko studio iza ikoranye ibiganiro vyose mu buryo butangaje cyane aho muzoshobora gukurikira ibiganiro bikorerwa muri studio imwe ariko amadeko hatandukanye kandi meza cyane rero twumva twoshimira cyane twokeza gose Hozy hariho amarticle bagiye bamwandika ku binyamakuru yego bagiye bamwandika ko hari abafashe bateranya agafoto twakera urazi hari ikintu je kintangaza umuntu agafata ijya post uyiravye ingene yari imeze yari yashatse kumufelicita kumukeza mugabo yafashe ifoto y'ubu niya kera kimara gukomeze ngo amafoto ya kera ya Hozy ntushobora kuyagaruka kuko ni kindi kiganiro kirekire cyane ni my journey nk'indwi yose nega nta mavuta yajya yari okay tureke kuyisiga ashaka kutwirukana mugabo urabizi reka tugarukije ngaho ingorane nitwomwemerera kugenda ariko nukuri mugabo hama tubwiye turava kuri n'ama commentaire ndibaza ko tuhazoba ikiganiro cyo kuvuga ukuntu abantu baheza ku ma post bayahabaye kuko uravye nk'ibintu vyabaye ku wa kane ukashobona ama commentaire abantu bashamo gutukana umuntu ashiramo amarangamutima yuko yumvira ati none uyu muntu mu mutima wiwe hameze gute ararusha rega abasaba ibyo bintu umuntu aserura muri commentaire niko muri we aba yiyumva yego birababaje cyane hari nabusanga avuga nabi afisa amazina yose amafoto yose umuntu kamubona rero sinumva igituma ushobora kugira commentaire iyo habaye ikintu ciza ku muntu nawe utamukunda urafuma wirenganiye yego hari abantu baposta ibintu tutashima tutakunda mugabo nico tugenda muri commentaire ngo uca wihorera ama commentaire atari meza rero tugerageze kuza turagendazi kugana n'ikiganiro tuvuga aya maruri yabazo yavugaga we mwe yabonye aya maruri twavye telefone aya maruri yabonye nimuze mugiye commentaire kwa aya maruri ndabasabye murakoze cyane anya hari umuntu azoyanyiba rero iki kiganiro rero tukibandanye tuvuga namakuru twage turabona tuzoza tuvuga amakuru yegera aba mu twage turabona ku mbuga n'ubu unye hariho iyi nkuru dutangura kuvuga kuri hari inkuru iriko iraca source ni kuri twayisomye kuri yaga
bariko barandika ko ubushomeri ko ari ikintu ntikiriko kirahagarara kiriko kiriyongera bavuga ko ibice 53 kwijana n'ibice 53,4% n'abantu batafise akazi ha donc n'abantu okay abagera ku bihumbi amajana 4 bafise impama bushobozi ama diplome ariko nta kazi bafise ayo n'ama statistique berekanye mu 2020 hanyuma 90 kwijana yaba abiga za kaminuza wararindira imyaka nk'itanu kugira umuntu ashobore kuronka akazi tuca duhagarara Jamy formation des jeunes tuca duhagarara rero kumvo urazi ko ubuzi bwinshi barasaba experience wowe agusaba experience wigire ryari ego nibutse akantu bakunda kwerekana ngo ugire ufite experience de 10 ans muri iyo domaine babasabye akazi ukica wiyumvira wewe wareje ishure naho aho akazi kabonekeye ukaciyumvira iyo experience y'abantu ya 10 ans bizogenda gute rero ndokuvuga yuko ogira ico gihe warakukurutse rero mva ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu nokuri mugani batwa ari kibazo gihanze isi yose kugiye kuraba ibihugu bitandukanye urabona ko chômage canke agashomeri kage karongerekana uko imyaka yagiregera imbere bivanye n'ihindagurika ry'ubutunzi bw'ibihugu niki ego tugaruke kuri iyi nkuru kandi twayikuye kuri Jimbere nayo nyene yaravuzwe muri iyi ndwi ni umukenyezi yitwa Leya Sabimana w'Igihanga rero akaravuga umubabaro afise inyuma yuko umushinga nawe wibazanye abahabara batatu igihanga barakomeye cyane igihanga n'ukuri intara yacu nziza ya Gihanga umunyagihanga kazi oya mugabo Gihanga ni intara twage twumvamo cyane guharika sinzi ko ariyo mico yawo cyangwa sinire bimeze ariko ibaze umufasoni bavuze muri no nkuru yaje imbere kubona umugabo wiwe yamuzaniye ko abahabara batatu bari baragize ubugeni muri 2005 ntibari bwaronka umwana gushika uyu munsi ishobora kuba ari yomvo ituma umugabo amuharika ego aka kantu kanyuma uyu Ireya yavuze aka kanda tukagarukeko kenshi na kenshi Jamy yo habaye ikibazo nako ndavuga iyo abantu babiri bubakanye ntibashobore kuronka umwana kenshi mu Burundi kenshi ikibazo bamagita ku mukenyezi iyo kenshi wanashaka ntibaniyumvira kuja kurondera umuganga babishira mu mutwe ko ari uko ari umukenyezi atavyara ariko ngaha baragiye ku muganga uyu mudamu ntangorane nimwe afise ego ntangorane nimwe afise cyane kuko muganga diagnostic yiwe yarekanye ko atakibazo kibe gihari cyo kutarondoka amufasha nafise canke uyu muryango afite rero hari ukano katumye kankonze ko cyane kuntu Leya ikintu yavuze mu nyuma yavuze yuko harakwe go création y'amacentre ngo yo gukingira abagore b'ingumba ego abagore baba bashikira ivyo bibazo byo kutaronka byo kutavyara hakirikaye cyangwa kutavyara tout simplement kandi uratse ko atamuntu araciyumvira ico kintu turafise ego ama centre ashobora kuba haranira agateka k'umukenyezi turafise ama centre haranira ibintu bitandukanye mugabo nta centre turaronka iharanira umuntu afise ibibazo nk'ibi byo kutaronka umwana deja kubura umwana n'umubabaro munini udasanzwe ego ucushira ko rero umubabaro uwo mwubakanye nawe atavyakira nkuko nyene tuguma tubivuga Jamy tuguma tugaruka ku commentaire tuzoguma tuzikorerako kinga gatoya turabe hari aka commentaire kantwengeje hari umuntu yamubwiye ngo ni wigire wivyarire hanze nawe ucumuta hanze Vitalo,
ana ko vyaheze yamwirukanye kandi mu nzu bubatse muri parcelle ya akarese n'agasoni neza urumva Leya ni wa mufasoni ikora utwiwe nka Hozy ashitse kure kubagoye muri kino kiganiro kubagoye nuko ntazotumva urumva rero akace yubakira parcelle urumva iyo maze kugira yagize iyo parcelle hanyuma umugabo ngira ngo aho kintu naco ushobora gusanga ngira ngo n'umugabo yashatse kumunyanganya ngira ivyo ushoboka ego ariko kwirukane hanyuma bice bihera atakina kimwe naguhaye ego rero nukuri ni ibintu bibaje cyane hari inkuru yindi rero iyi twoyihoza iyi ni twoyihoza ubona gute nibaza ko twoyihoza twoyihoza hari igipolisi ajya hanze turashaka amahoro n'amahoro hari ibintu tutazovuga ndetse ko mu makomantere hari n'abandi bagenzi bazotubwira ati ashaka kurunkira inkuru ishushe n'iki tuzoza turafiltra kandi cyane cyane tuzo turabaha amakuru afise n'ikintu sur kandi afise n'ikintu mwarakiye mwumve c'est sûr Ako Jamy ni woguma mu rurimi kavukire ndabwire ururimi ruzotwica ubuzozo burafuye ko ururimi ururimi rushobora kuvyimba rukakuniga iyo uri kurakura uvugisha ibintu wera bagwa ashaka gukomeka mu muhogo hariho iyindi nkuru umuyaga nkuba nayo nyene twayikuye kuri ku kinyamakuru Jimbere akaba aravuga ko Burundi atamuyaga nkuba ukwiye bufise katuyisome Uburundi nta muyaga nkuba ukwiye bufise muri iki gihe ibice birenga gato 20% niwo muyaga nkuba bufise donc kuvuga ko 22% y'umuyaga nkuba dukoresha mu Burundi donc umuyaga nkuba dukoresha mu Burundi ngana na 22% gusa urumva ariko umushikiranganje w'ubutaye n'agataka yavuze ngo muri 2023 Uburundi buzoba bwaduze bushike kuri megawatt igihumbi warite physique wewe megawatt ni kilowatt zingana okay sawa yo ugira ntwara muri convertir okay convertir megawatt igihumbi nizo tuzoba tuko turakora zizoba zabonetse ariko ubu hari megawatt 150 nizike cyane turi kure cyane turi kure cyane muri Rusama 2025 vuga ko mu kwezi kuza mu mwaka kuza nk'uku kwezi ego Rusama muri me zero Rusama okay za kuririmba okay ukwicumi harinjiramo n'utubazo ukwicumi bakwita gute ntuharure ukwicumi tiktak kitugutu okay nukuvuga ko mu kwa gatanu uko mwakuza megawatt 50 zizoba zabonetse zizoba ziyongereye ivyo byashikirijwe na Ibrahim Wizeye mushikiranganje w'ubutaye n'agataka mu ihuriro ry'abafasha Uburundi mu iterambere ry'abagwizatunga imiduga rero aho imiduga isigaye ihari inyuma yo gucomeka oya imiduga yari ihari muri iryantunze mu ryasome ya abagwizatunga baje abantu bafite imiduga myiza vraiment ego urumva hanyuma sindakumenyera Nikita uko ndakuravye mbabarire muramuzi Nikita muramuheruka Nikita ngira muramuzi mu biganiro byinshi yase Madrid umugabo rabo rero sindatora akajyo ko gusoma amakomantere ngo ndabe ko hari abazovuga umutwe wanje hari abazovuga uruhanga okay muramaze ko yuko ikintu ngenda kivuge mushatse murankubitira muragira iki muri 75 akora abadamu bafite inkuki zigera ngaha hariho Dacia turakora mu kija aho uri hose yo kuradukurikiranira hariho Hozy bien sûr hariho n'uruhanga rero bigera urabizi ko kera hariho amatre yerekana beauté y'umuntu uruhanga ngo rurimwo ibisone pas gentil ibisone pas gentil ni ibivyo ngaha anye abantu bafite ibintu byo ngaha amabondo kera umukenyezi kugira ngo ashobore kuronka umugabo niho baraba ko afite igikenyerero
ariko ubunye bashaka ko bamera gutya si ubwiza reka nironderere ibisonepa muganda ntaco nkirondera babikunze uko hari iyindi nkuru Jamy hari iyindi nkuru iranjanye muri tibia inkuru hari inkuru twagize ko commentaire cyane twagize ko nuvuga gute bon yavuzwe rwose naho haciye iminsi tutari bwatangure kuri comptoir tutari bwicare kuri comptoir murumva ni inkuru yerekeye bajya abana indwi birukanywe kubera bibye amavoka bon harabaye amadeba menshi harabaye ibiganiro byinshi harabaye amapetition aho petition gusinya yuko basaba kubabarirwa warayisinye ndashaka ko bababarirwa naje narayisinye mugabo singira muri aze amashuri y'ababikira singira bipfuye kufatika ndibaza ko ariho ngira byo kumvirwa mugabo ni ikintu cadukoze ko cyane ikintu ca vraiment kuko nka je nize muri interna rero ijya bayita gute ijya active y'abana bagize mu bisanzwe je sinzi ko vyahindutse ubunye ibiti canke ivyamwa biri mu kigo c'ishure bisanse gufungurwa n'abanyeshuri gusa apana ko habaho abavyiba canke abagira iki ahubwo bari guhanwa mu bundi buryo kuko bashatse kugunga abandi banyeshuri mugabo kwirukanwa definitivement je ndibuka yuko ama renvoi défini bayaha abantu bakoze ibintu biteye ubwoba abagwanye bagakomeretsanya abivye ibintu nyene bigaragara bafatanye ibintu bikomeye intirumogi mugabo bishoboka ko kandi no muri kino gihe usanga nk'ama interne usanga nk'ibintu byo gufungura usanga ari bikeya cyangwa bitameze neza kurusha nk'uko imyaka yari imeze nko mu myaka ihera ku vyari bimeze ushobora usanga ari n'inzara yabiteye bakavuga bati twamura tuvoka tubike urumva rero hamwe defini nukuri bababarire hajyanye urazi Jamy ko hari ibintu twibagira renvoi iratuma umuntu aba déranger mu mutwe ego iyindi nkuru twakuye kuri yaga bavuga ko mu Burundi ibice 90% abarundi bivura n'imiti y'ikirundi ibice 90% by'abarundi bahindukiriye ubuvuzi kama ndawe ko umunyesha makuru kuri nze natari ahanye ntihagukwiye umva w'ikirundi c'ikirundi ca vrai urumva reka tugaruke Jamy kuri ico kintu umuntu yokwibaza ati none kubera ko abantu bijukira cane imiti y'ikirundi muri no minsi turamaze imisi tubona abantu batanga amashano ku bwinshi ico kintu rero casaze cabaye ndanse gushika naho ubunye uraziga Jamy uri mu bitaro ko hariho n'umuganga akubwira ati rabisha hose ndabisha hose bakaguma bakuvura kandi ikindi kintu tumaze kuromarka abantu bakubwira ngo urazi ngo kenshi ngo bagutoye infection ngo nibiriko birahera ngo ubushuhe nibuhera ashangura rabisha kweri ko batakurabiye urumva harageze yaho bakoresha ubuvuzi buteye imbere bwizwe donc médecine iyi nyene yizwe aho babona yuko ahaniniya ingorane ziko ziraba zivuye ku ngwara ziburirwa imiti aho ushobora gusanga ari ijya miti ushaka usanga ari urya burozi baba batanze ivyo birateye ubwoba cyane kuko hari n'igihe ushobora gusanga ari nk'umwana bakamutwara nko ku mupediatre umupediatre niwe abazi neza ubuvuzi bw'abana batoya akabura ingwara hanyuma mu nyuma bagaza gusanga yahawe ishano hariho umuntu yigeze kumbwira ati none iryo shano ubwo ntiritangwa n'abajyanyene batuvura kugira ngo baronka abakiriya ico kintu caravuzwe gose yuko kuntu biratangaje cyane yuko kubona umuntu directement ari babandi nyene batwara kuri hahandi nyene ugasanga bamuvuga bya bindi nyene ati nishano
rero birateye ubwoba cyane hama kibaza none ni kubera iki abantu batanga ishano ni kubera iki umuntu ashaka kugira nabi uwundi muntu kandi hari naho tawo yahuriye je ndibuka ndazikaye umwana mutoya cyane umwana mutoya cyane aconka bamutwaye kwa muganga araba hospitalize avyimvye inda bakibaza ko ivyanje kuruma twamana marira arira ariko mu nyuma niho haje umudamu avuga ati burya musanga ari shano nimba sinzi imiti bamuhaye umwana aravomisa ibintu vyirabura biteye ubwoba donc birateye ubwoba nyene birateye ubwoba cyane birateye ubwoba cyane kuko hariho benshi banakubwira bati je bijya bintu narabyivujemwo mugabo mu nyuma nanje byarangiriye nabi mu mubiri vyarononye nambara ama testa nambara ibiki ukuri birateye ubwoba none hoko gwiki ico muzocumviriza ngira mu bindi biganiro vya Siren Vibes twege ngaha anye kuri comptoir tubaha amakuru hari abantu bavuga bati hari umuntu ushaka guhura muhinga muzotubonana muhinga muzomura mu bindi biganiro aha turabahinga ba comptoir turi kwiye comptoir mwe ntwagisiguye neza kwanza comptoir burya nahantu abantu bicara hari n'igihe usanga comptoir muhira comptoir mu kabare comptoir ahantu hatandukanye nahantu abantu bahurira basangira ikinyobwa cyangwa basangira ikiyago hama bakavuga amasuje atandukanye bagatera inkuru bakayaga bakaryoherwa natwe nuko ni naco gituma rero naco turushe ngaho undi munsi muzobona duhagaze apara bisanzwe kanyuma nico gituma tushaka nuko namwebwe no mu commentaire muza mukaduha n'amakuru tutabonye ngo ati ega buryaye ntimwamenye amakuru naya hanyuma comme ari n'ikiganiro gishasha hari amasuggestion muvuge muti mwakunze iki hama mwatwifuza kubona Nikita y'amamaro yirabura tushaka kubona Nikita yo gushaka Madrid tushaka kubona Jamy agize kunuku mwabugitse ya telefone iki kibazo tukitorera inyisho byihuse n'ukuri kuko iyi telefone ashobora gukomeretsa umuntu ashobora guturika hakaba accident tuve kuri comptoir n'ukuri mwakoze cyane tugiye handi hantu kuri comptoir ndihira nzo kurira nyuma ndaza n'ukuri ndihira nzo kurira hanyuma ibi mugani vyari muri gahunda yagira se nisarishe nerekane ngo ndafise amafaranga ngo ndakurihira dushitse inyuma ya kamera sindiha baye murakoze rero Vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo, vital.